Ano makuru tuyare mu bijanye n'umutekano umunyagihugu umwe yaraye agandagujwe imipanga ku mutumba Ruvumera ni muri zone Kiramira ya komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Abakoze iryo bara boba arabasuma bakaba mbere basize banakomerekeje umutambukanyi wa nyene rugo. Idonido na Dani Claire iratwumva. Uweragandaguwe muri zone Kiramira n'umutama yitwa Muzikwengira Gabriel w'imyaka irenga 60. Amakuru ava mu kibana aho nyakwigendera yarasanzwe aba yemeza ko yishwe atemagujwe imipanga nk'igihe cy'isaha 6 z'iri joro ryakeye. Ayo makuru nyene anamenyesha ko abo bagizi ba nabi basize bakomerekeje n'umukenyezi wiwe nk'uko n'umunyagihugu avyigana. Umutama yarayeshe mu nyota ryakeye n'abagizi ba nabi. Umutama yitwa Muzikwengira Gabriel yavukiye mu mwaka w'1992 Ruvumera twayishwe n'abagizi ba nabi bitwaje imipanga bamwishe itatanse z'ijoro ry'ijoro ryakeye bamukemaguza imipanga kandi bamutemagura cane bikomeye bamusanze mu rugo rwiwe nyine aho arasanzwe aba kuko bana n'umukeshi bari babiri gusa n'umukeshi akaba yakomeretse bakaba bamujanye kwa muganga. Ababanyi b'uyo yaraye agandaguwe bavuga ko nyakwigendera yagandaguwe n'abasuma bari baje gusahura aho ku muhaniwe. Abasuma baje kuronderaho umuntu nk'udusanga bafite 10-20 akaba twamuronderako kuko n'umuntu yarabanye neza n'abantu kandi umuntu yarasaziye mu muryango nyine yibanye neza n'abantu ibya bindi bakunda kubona abarozi oya nta burozi bwagezwa kuko tubaho gushika uyu munsi nta burozi bwagezwa kweri nta burozi nayo turabashaka kumuhohotera. Isoko ryacu aho muri komine Rugombo rimenyesha ko mu nyuma igipolisi cahavuye gitangura gukora amatohoza gihereye ku mutambukanyi asigwa n'uyo yarayagandaguwe. Tubamenyeshe ko kuri uyu wa Mungu nyene hari uwundi muntu yatowe ari kiziga muri komine Mugwi aho nyene mu ntara ya Cibitoki. Kuri ubwo bwicanyi burangwa muri iyo ntara uruganda rwa RPA rwarondeye Gilbert Manirakiza musitanteri wa komine Rugombo ariko telefoni iwe yahamagara hakabura uwitaba. Turondeye Karemi Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoki yatubwiye ko atamakuru atangira kuri telefoni. Dani Claire iratwumva urakenuye. Abantu babiri nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe muri yindi bitwara dusozereye. Uwa mbere n'uwitwa Claude Nzikobanyanka yatowe ikiziga mu murima w'ibitoke ku mutumba Mushanga muri komine Mugwi intara ya Cibitoke mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu. Claude Nzikobanyanka akaba yaramaze iminsi 2 yarabuzwe irengero. Ico yahowe nticigeze kimenyekana. Abantu bane baciye bafatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Uwa kabiri n'umusore yitwa Blaise Hatungimana yishwe acumiswe imbugita muri quartier Kajiji zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura kuwa 5 heze. Ico yahowe nawe nyene nticigeze kimenyekana. Tukivuga amakuru ajanye n'umutekano muke hari kiziga catowe kuri uyu wa 6 muri zone 13 mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Uwo yishwe yari impunzi y'Umurundi yari yasohotse ikambi aja gusuma. Idonido na Eric Niyonzima. Ikiziga cyo mpunzi cyatowe ku mugoroba kuri wa 6 hafi ya hari umwonga. Uwo yishwe yaba muri zone 9 village ya 10 mu ikambi ya Nduta. Amakuru dukura muri iyo kambi ya Nduta avuga ko yari yasohotse ikambi aja kure misoko yayitwa Kibondo. Ayo makuru nyene amenyesha kandi ko hafi ya hatowe ico kiziga hari abapolisi ba Tanzania mbere akaba harumvikanye n'amasasu. Yari umuntu w'umugabo ikiziga cyatowe ikirewe kuko yarafunze yemera rero n'agakinga n'utuko tarafunze barafanye rero mutaba twagikamenya neza abantu baba barafite ariko kabari hakaba hariho abapolisi bari birirwa bagiteye uwo musi n'isoko rya Kibondo. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko abaciye hatowe ico kiziga batorohewe kuri uwo musi wa 6 ngo hari n'indi mpunzi igendesha ipikipiki yarasiwe Imana igakinga. Abo bantu bari bakitereye mu nzira bari babandi bamwe bapolisi basanzwe bakora mu kireta ekera ngaho abata Kibondo kabatoye abari bakwiye Kibondo bose borohewe bari baje bora cyane abantu babamama hariho n'abataye ku bari abati n'ubundi yari kariruka nawe nyene bari bamurase urafite ngaho ari kariruka ugato hari ruhakarara n'urudasanzwe wera bari bakitereye mu nzira kandi n'imishara. Gushika ku mugoroba kuri uwa Mungu abirutse bahunga abapolisi ntibari bwagaruke bose mu ikambi. Eric Niyonzima arakenuye. Tuvinduta dukubitire mu ikambi y'Inyarugusu aho inyuma y'imisi 3 iyo kambi irangwamwo imigumuko. Ubu umutekano usa n'uwagarutse abaja ku mirimo basubiye kuyijako eka no mu ikambi ubuzima burabandanya. Eroje Kwizera aradushikana aho mu ikambi ya Nyarugusu.
ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu abarongoye amasegiteri mw'ikambi ya Nyarugusu bagorobeje bamenyesha impunzi zaho ko atanumwe yosubira kugumuka kubera ko bumvise yuko hari imbonerakure zarungitsweyo kugira zikora amahano gutyo bikunde izo mpunzi zirukanwe ku nguvu zagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu zahungiyemo. Isoko ryacu Nyarugusu rimenyesha ko impunzi zumviye ako kamo zatewe mbere ubu imirimo ikaba yasubiye gukorwa ukuri kwamye mu mutekano ntangere. harangwa uruja n'uruza ni ukuvuga abari mu kurya ku mirimo itandukanye aha novuga nk'abariko bajya kurima hanze y'inkambi ndimo z'amabusitani atandukanye urabajya gusenya n'amakinga urabagenda n'amaguru bose ni ukuvuga ngo n'abanyeshure aha bari kwitegura kugira ngo bahave bagana ku masomo. Muri rusangi ibintu bimeze neza nta cyahindutse na kimwe. Ariko naho biri uko impunzi zo muri iyo kambi zivuga ko gushika ubu zifata ko atandongozi zifise kuko uwo bahatiwe ko ku nguvu atamwemera. Izo mpunzi ubu zikaba ziriko zisaba abajejwe umutekano aho muri iyo kambi kwemera gucungera birushije umutekano w'uwo zivuga ko zahunze amajwi mu matora aheruka kugira asubire kugaruka mu gwiwe kuko gushika ubu akirara rubunda kugutinya umutekano wiwe. Tukiri aho nyene mu gihugu ca Tanzania abarundi barenga 500 barafashwe n'igipolisi ca Tanzania kijejwe uruja n'uruza mu kiringo c'imisi 10 ya mbere ya kuno kwezi kwa ruheshi. Hari mu isekeza ryo gufata abanyamahanga baba muri ico gihugu batabifitiye uburenganzira. Isekeza ryakozwe mu ntara ya Kigoma na Geita. Igipolisi cabafashe kimenyesha ko benshi muri abo barundi bafashwe bagiye muri Tanzania kurondera akazi. Elvis niyo mwungere mw'idonido ry'iyi nkuru. Abo ni bamwe mu barundi bafashwe mu gihugu ca Tanzania bariko bararirimba indirimbo yagize igihugu cabo. Abarenga amajana nibo bamaze gufatwa mu ntara ya Kigoma mu kiringo c'imisi 10. Igipolisi kimaze guhiga abantu baba muri iyo ntara batafitiye uruhusha. Komiseri Amiru Salim icegera c'ujeje uruja n'uruza muri iyo ntara avuga ko muri abo barundi bafashwe hariho abamaze gushengezwa. Jumla yao raia wa Burundi ni 488. Abarundi bose bafashwe muri iri sekeza twakoze ni 488. Bose hari ingingo bafatiwe. Muri bo harimo abashengejwe mu butungane, abandi bashikirizwa ishirahamwe HCR, abandi barahabwa uruhusha rwo kuba hano. Ariko hari n'abandi bakiriko baragirirwa ko amatohoza. Uchunguzi unaoendelea ni mmoja. No mu ntara ya Geita harafashwe abarundi 63 mu kiringo c'indwi imwe nkuko komiseri Emmanuel Christopher icegera c'ujeje uruja n'uruza muri iyo ntara abivuga. Uwo mutegetsi amenyesha ko abo barundi bose atanumwe afise impapuro zimwemerera kuba canke gukorera ku butaka bwa Tanzania. Wengi wao hao wamekuja kwa ajili ya kutafuta riziki lakini hawakufuata taratibu. Benshi muri bo baje hano kurondera uko babaho. Ikibazo nuko batakurikije amategeko agenga abanyamahanga. Bamwe muri bo bagiye bafatirwa mu mirima, abandi bafatirwa mu gisagara bariko bakora umwuga wo gutwara abantu n'amakinga. Ico mwomenya nuko abo bantu batizana, hariho abatanzania babatumako. Nashaka nsabe iyo baje abo banyamahanga bakurikiza amategeko baronke impusha zo kuba hano mu ntara atakibazo. Bareke kuguma binyegeje mu buryo butemewe n'amategeko. Muri iryo segeza ryo gufata abanyamahanga hafashwemwo abarundi hamwe n'abandi banyamahanga batandukanye batagira uruhusha rwo kuba aho muri Tanzania. Mu ntara ya Kigoma mu banyamahanga amajana 570 bafashwe harimo abarundi amajana 188, nayo mu ntara ya Geita mu banyamahanga 64 bafashwe umwe gusa ni watari umurundi. Mukanya gisata c'imigenderanire hamwe n'intwari bereye. Hari abakozi bo mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Afrika y'Epfo bagiye kwirukanwa muri ico gihugu. Abo bakozi bo babazira kunyuruza amatagisi y'ico gihugu mu kudandaza inzoga baciye kubiri n'amategeko. Inkuru ya Aimable Nishimwe.
Amakuru duhabwa n'ukora mu bijanye n'imigenderanire mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Afrika y'Epfo amenyesha ko vyose byatanguye mu ntango z'umwaka wa 2021 aho ikigo kijejwe gutoza amatagisi muri ico gihugu cabona ko hariho amafaranga atacinjira mu kigega ca leta ku nzoga zigurishirizwa ku kibuga c'indege aho bita duty free. Kubgayo makuru nyene ikigo ca Afrika y'Epfo kijeje gutoza amatagisi cyace gikora iperereza mu kiringo c'amezi abiri kibifashijemwo n'igipolisi kidasanzwe cyo muri ico gihugu. Isoko rya RPA muri ico gihugu rimenyesha ko ku matohoza yakozwe n'izo nzego zibiri biketse ko bamwe mu bakozi bakora mu buserukizi bw'ibihugu bitandukanye vya Afrika muri Afrika y'Epfo boba bakoresha ububasha bahabwa n'akazi bakora mu kugura inzoga z'injabuka ku kibuga c'indege citwa Wonderboom kiri mu gisagara ca Pretoria hama bakaja kuzigurisha mu maduka yabo bageze muhira. Inzo nzego zibiri zimaze kuronka ivyemezo birashe vy'amatohoza zakoze zasanze igihugu ca Afrika y'Epfo carahomvye amatagisi aharugwa mu mamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Mu kwezi kwandamukiza uno mwaka ubushikirangaji bw'imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu bwaciye bumenyesha ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo ko bwakozwe ko n'amatohoza kandi ko bagiye kwirukana abarundi bagirizwa ubwo bunyonyezi guhera mu ntango z'ukwezi kwa ruheshi turimwo. Abakozi bose b'abanyafrika bagirizwa ubwo bunyonyezi bakora mu buserukizi bw'ibihugu byabo bose hamwe ni 200 bakaba baturuka mu bihugu vya Guinea Conakry, Ghana, Lesotho, Malawi, u Rwanda n'u Burundi. Abambere bakaba batanguye kurungikwa iwabo kuri wa mbere igerekezo rya 14 ruheshi 2021. Mu gisata c'intwari bereye Burundi burakekwa kuba bworohereza abakora ibiyayuramutwe bikomakomeye bibujijwe kw'isi. Ivyo bigaragarira mu nzandiko zitandukanye z'ikigo mpuzamakungu kijejwe gutuza ibiyayuramutwe. Mbere hakaba hari n'abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bari basavye umushikiranganje barongoye Tade Ndikumana gushinga umugwi w'amatohoza akomeye ku bikorwa by'ishirahamwe Pona Pharmaceuticals ariko bibi vy'ubusa. Inkuru twateguriwe na Bob Rugurika. Kwigenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2019 umunyamabanga w'ikigo mpuzamakungu kigwanya ibiyayuramutwe INCB André Fingerut yarandikiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi abushikiriza amakenga ico kigo gifise kubijanye n'ubumara bw'umurengera bwariko bwinjira mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe ngo Burundi bwari bwarivugiye ko ubumara bwa ephedrine hydrochloride bukenewe butarenza ibiro 5 gusa ku mwaka, André Fingerut yavuga ko mu kiringo gito gusa Uburundi bwari bumaze kwinjiza itoni n'inusu z'ubwo bumara bwa ephedrine, no kuvuga ibiro birenga 1500. Fingerut ati twihweje ubwo bwinshi bw'ubumara Uburundi buca buba mu bihugu 5 vya mbere kw'isi bikenera ubwo bumara. Mbere ico kigo INCB gica kimenyesha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ko hari n'ibindi bisata mpuzamakungu biriko birakurikirana ivyiyo dosi. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana ngo yoba yaragize akoba acashinga umugwi w'amatohoza ugizwe n'abakozi 5 bo mu bushikiranganje. Ivyo rero ngo akaba yabikoze kugira yereka makungu ko leta y'u Burundi iriko ibikorako amatohoza. Uwo mugwi wari ugizwe na Emmanuel Bamenyekanye, Nyabenda Bonaventure, Barayandema Raphael, Nimubona Israel na Niyo Nkuru Pascaline baragerageje gukora naho bigaragara mu nyandiko zabo ko bataronse ububasha bwo gutohoza vy'ukuri. Mu ncamake uwo mugwi warerekanye amakenga ufise ku bikorwa vy'ishirahamwe Pona Pharmaceuticals kuko basanze ngo nko mu mpusha zimwe bahawe harabaye kwigana imikono imwe y'abategetsi no kutabona neza ubwo bumara iyo bwagiye nico bwategerezwa gukora. Uwo mugwi waciye usaba amatohoza yimbitse. Ivyo navyo umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana ntavyo yahavuye akora. Amakuru twaronse nuko amakungu yabandanije abaza ivyiyo dosi. Ivyo ngo akaba arivyo vyatumye leta y'u Burundi ifata ingingo yo gufunga umugwizatunga Prosper Hakizimana batazira gisiga yakora ivy'ubwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe hamwe na Joseph Nyamute bari bafadikanije kurongora Pona Pharmaceuticals. Inyuma y'amezi 2 bari mu ibohero rikuru rya Rumonge, uwo mugwizatunga yararekuwe by'agateganyo mu ndwi iheze. Abakurikirana ivyo dossier bakavuga ko ubwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe rurimwo ukuboko kwa leta canke abategetsi bakomeye muri leta ya CNDD FDD. Bati mu kwerekana ko umugwizatunga Prosper Hakizimana batazira gisiga yatanze ingwate y'amahera menshi agera ku 400 vy'amadolari ngo hari kugira bereke amakungu ko yatanze ingwate nini cyane. Ariko amakuru RPA ifise nuko iyo dosi ngo ishobora gukwegera igihugu c'u Burundi mu zindi ngorane ziturutse ku kutizegwa kw'inzego z'igihugu.
Bob Rugurika urakenuye muri ico gisata c'intwari bereye nyene kuva mu kwezi kwa12 Burundi burashobora gutangura gukoresha umuyaga nkuba utanzwe n'urugomero rwo kuruzi Rusumo muri uko kwezi kwa Kigarama muri uyu mwaka wa 2021 niho ibikorwa vy'ukubaka urwo rugomero bitegekanywa kurangira kubw'abashikiranganje baraba ivy'umuyaga nkuba mu Burundi mu Rwanda no muri Tanzania mu rugendo bagize kuri urwo rugomero rusangi kuri uyu wa gatandatu Burundi bwari bwaserukiwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye. Ni ibikorwa bigeze ahantu hashimishije cyane kuko twagerageje no gukangurira ababikora bikora ko twifuza ko ibikorwa byaba byaheze mu mpera z'uyu mwaka w'2021 kugira ngo aya mazi yacu amazi ntadupfire ku busa aduhe umuriro ushobora gufasha ibihugu byacu ko ari bitatu ibisanzwe byari bisanzwe bifite n'umuyaga nkuba utari mwinshi cyane w'ikirenga bageze ku rugero novuga rwa 80% muri rusange rw'ibikorwa babwirizwa gukora cyumvikana ko hasigaye urugero ruto cyane ngo baheze ibikorwa bashinzwe n'umuriro tuzogabura ibihugu bitatu ivyo bihugu maze bikawutunganya mu bihugu byabo nkuko aya mazi aduhuje ahurira ngaha muri Rusumo hariho Kagera hariho Ruvubu hanyuma bikazoduha megawate 80 tuzogaburamo gatatu igihugu gatwara hafi 26 gutyo byo kubandanya. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yavuze kandi ko uko hazoza haraboneka amasoko mashasha y'umuyaga nkuba ariko Burundi buzogenda buraheba gukoresha imoteri zitanga umuyaga nkuba bita centrale thermique mu rurimi rw'ikinyamazuru. Imbere yuko batumirira amate turababwira ino nkuru iciye ku masonga ivugwa mu butungane aho Shehe Hashide Ndikumana wo ku musigiti wo muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura yidegembya kuva kuri uyu wa mbere ni nyuma y'imisi 6 yaramaze afungiwe mu gipolisi c'Inyamiramabi kiri muri zone Bwiza Kwijabe yagirizwa kwifatira mu gahanga umushikiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Jeruve Ndirakobuca. Mu bijanye na politike kubona umukuru w'igihugu atarashira mu ngiro ingingo y'ibwirizwa shingiro ihamagarira abategetsi bakuru kwerekana amatungo yabo imbere yo kwinjira mu mabanga canke bayavuyemo bifatwa nk'icaha cyo guhemukira igihugu. Ivyo bishikirizwa na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ahavuga ko President Varisito Ndayishimiye ariwe yategerezwa gufata iya mbere mu kubahiriza amategeko. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Baragiye mu gikorane Ingozi bagihejeje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aratangaza ati mbantu mwese turi hejuru y'inzego nkuko ibwirizwa nshingiro bidusaba tubuza gutangaza ivyo dutunze. Hadaheze indwi zibiri aragaruka kuri iryo jambo avuga ati burya twasanze ivyo dutunze byo bari vyinshi kubiharura tukabigenura twosanga atamanya tubifitiye. Ati kira noneho ivyo umuntu atunze nibanga ryiwe yavuze ko atamwanya bafise uyu munsi bawuronse yavuze ko itunga ry'umuntu ari banga ryiwe none iryo bwirizwa nshingiro ryandikiwe iki bari babishiriye mu gikibazi ko badashobora kubirangura no guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro kandi biranwa n'amategeko. Umukuru w'igihugu aciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro yerarahiye kwama yakurikije ibwirizwa nshingiro burya no guhemukira Uburundi kuko nta muntu ari hejuru y'itegeko bose babwiza kurigendera munsi nubwo ari wenyine ashize ku mukono abwiza guca rimuja hejuru nawe akaja munsi yari yatanguye kuja hejuru ahandi akaja munsi niho ucosanga ari ukujuragiza abarundi birababaje birateye agahinda. Frederic Bamvuginyumvira avuga kandi ko ibihushane biri mu nsiguro zatanzwe na Varisito Ndayishimiye bijuragiza abarundi akamuhamagarira nyabona kudahungabana mu vyo ashikiriza. N'ubunyene Frederic Bamvuginyumvira ku itariki 9 z'uku kwezi mu nama nshikiranganje iki kibazo barakigarutseko. Wumvirije umuvugizi wa leta Prosper Ntahugwamiye aravuga neza ati ubu rero bagiye kwemeza ivyo batunze ubwo rwandiko barushikirize sentare ntayinyuzwa ngo kubera ko ngo impapuro byasaba ngo baramaze kuzironka. Jewe ngatangazwa n'izo nsiguro zibiri zidasa. Ubwa mbere ntibigeze bavuga ko ari ukubera inkaratasi zari zabuze muri sentare ntayinyuzwa, bavuze ko ari ukubera ko ibyo umuntu atunze ari banga ryiwe kandi ko ibyo batunze batobidondagura ngo bashobore kubiheza ibyo batwara umwanya. None uyu munsi iyo nsiguro ya mbere n'insiguro ya kabiri bihuriye hehe? Niho duca dusanga ro yuko uku kujuragiza abarundi
ari vyo birusha abantu turasaba umukuru w'igihugu avuge ega ari oya avuge oya ariko ntaze arajuragirika hagati ya yego na oya kuko urumva ko bitesha umutwe abarundi uyu munsi izo nkaratasi ko zaje wumva ko izo nkaratasi arico cari gituma habe namba jewe nkuramo yuko vy'ukuri babatitibirije bikabagora nafate inzira neza ashira umutima mu nda yereka abarundi iyo baja kuko vy'ukuri uburundi bugeze ahatemba. Tubamenyeshe ko mu bihugu vyitabiriye inama idasanzwe yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku magenekerezo ya 2 na 4 ruheshi uyu mwaka uburundi buri mu bihugu bike bifise abategetsi batarerekana amatungo yabo. Itangazo ryashize ahabona ivyafunditswe muri iyo nama rikaba ritegeka ahanini leta y'u Burundi gushiraho inzego zigenga zijejwe kurwanya igiturire. Mu gisata c'amagara y'abantu ingingo yo gusuzuma abantu bavuye hanze y'igihugu mu minsi 4 kugira barabe ko badafise umugera wa COVID-19 yahagaritswe kuva kuri uyu wa mbere n'umugwi w'igihugu jejwe kurwanya ico kiza mu Burundi. Gervais Ndirakobuca umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'umutekano akaba ari we arongoye uwo mugwi yamenyesheje ko iyo ngingo iraba gusa ingenzi zica ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Ivyo umushikiranganje Ndirakobuca yabishikirije mu nama yo kurabira hamwe igikorwa uwo mugwi wari wihaye aho kigeze. Abaje mu gihugu bazopimwa bakiri ku kibuga c'indege bace bataha, uwo bazosanga arwaye nawe akazoca ajanwa gutora imiti mu kibanza Bonakeye kiri mu nyubakwa za meri ya Bujumbura. Ivyo biruko mu gihe icegeranyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwasohoye ku wa 5 ruheshi cerekana ko umugera wa corona ubandanya kugwirirana kandi ku murindi munini mu ntara nka zose z'igihugu. Mu bijanye n'imibano ubukene bw'amazi meza bumaze iminsi bwigaragaza mu ibohero rya Gitega. Haraheze iminsi 2 abapfungwa bo muri iryo bohero basaba ko ico kibazo c'ikena ry'amazi cotorega umuti mu maguru masha batarandura indwara zitewe n'isuku rike. Idonido na Francine Mahoro. Kuva ku munsi wa 6 w'indwi dusozereye nta nima ry'amazi rirangwa mu ibohero rya Gitega. Mu gihe iryo bohero ririmo abanyororo barenga 1200. Amakuru dukura muri iryo bohero amenyesha ko n'amazi yazanywe n'umuduga w'igipolisi kuri uyu wa Mungu yamaze umwanya urumerumara. Iryo kana ry'amazi rikaba ari kibazo gikomeye ku bafungwa kuko bacabura ico batekesha, inyota ikabica kuko bataronka ayo banwa hadasizwe inyuma ibijanye n'isuku na cane cane kutuzu twasugumwe dusanzwe ari duke uravye ubwishi bwabo. Kubw'ayo makuru nyene kubera umwanda wabaye mwinshi isazi n'ubutuku biguma biduma muri iryo bohero. Bamwe mu banyororo bafise uburyo bwo kugura amazi hanze bakaba bagura ibido imwe ku mafaranga 500 canke 1000. Ayo nayo akaba adaheza ngo abakwire kuko baca bategerezwa kuyasabikanya n'abandi. Ayo makuru amenyesha kandi ko abanyororo bari muri iryo bohero rya Gitega kugeza ubu bataramenyeshwa imvo zatumye amazi atakiboneka. Bagasaba ko ico kibazo c'ikena ry'amazi cotorerwa umuti n'ingoga batarandura indwara ziva kw'isuku rike. Francine Mahoro urakenuye. Muri ico gisata nyene c'imibano abadandaza indwi b'imikate bo mu gisagara ca Ngozi barahagaritse ingingo bari bafashe yo kuduza ibiciro vy'imikate babisabwe n'intwaro. Imikate ikaba yari yadugijwe amahera ari hagati y'ijana n'amajana 5. Iyo ngingo yo kuduza ibiciro bari bayifashe bisunze iduzwa ry'ibikoresho bikora imikate nk'ifarini, amavuta, ubumwanya hamwe n'ikena ry'isukari rimaze iminsi ryibonekeza. Bagasaba abajejwe intwaro kwigira hamwe ico kibazo kugira bagitorera inyishu irama. Mukanya turatandukira igice ca 2 cano makuru kiba yagira ibijanye n'ivyaranguwe na leta ya Evariste Ndayishimiye mu mwaka amaze ku butegetsi. Uyu munsi tugahera ku bijanye n'imigenderanire. Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi kwa 18 ruheshi umwaka wa 2020 leta y'u Burundi yaragerageje kuraba ko honaguka imigenderanire n'ibindi bihugu na cane cane umuryango w'ubumwe bwa Buraya hari nawo warusanzwe utanga imfashanyo zitari nke ku Burundi. Iyo leta yaranerekanye kandi ko yifuza ko hoba imigenderanire myiza hagati yayo n'ibihugu vya kano karere harimo n'igihugu c'u Rwanda bitarabana ryiza kuva aho Petero Nkurunziza yihagiye ikiringo ca 3 mu mwaka wa 2015. Bikuru mu byaranze imigenderanire y'u Burundi n'amakungu muri uyu mwaka Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi tubibwirwa na Onezime Dushimagize. Uko kugerageza kunagura imigenderanire n'amakungu ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye
kubonekera hanini mu rugendo umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Ambasaderi Albert Shingiro yagize mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya mu mpera z'ukwezi kwa kane no mwaka rukaba rwabaye urugendo rwa mbere rukozwe n'ubuserukira leta y'Uburundi muri ivyo bihugu vya Buraya hari haciye imyaka 5. Leta Evariste Ndayishimiye yagerageje kandi kuraba ko hosubiraho imigenderanire myiza n'ibihugu vya kano karere harimo n'igihugu c'u Rwanda bitarabana ryiza kuva mu 2015. Mu kugerageza kunagura iyo migenderanire haratunganijwe inama zitandukanye hagati y'abarongoye inzego za gisirikare z'ivyo bihugu n'abashikiranganji b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire n'amakungu. Muri iyo ntumbero nyene Evariste Ndayishimiye amaze kugendera ibihugu indwi vya Afrika muri kino kiringo c'umwaka amaze ku butegetsi. Ni mu gihugu yasubiriye umuhisi Petero Nkurunziza yagendeye igihugu kimwe gusa mu kiringo c'imyaka 5 ya nyuma ari ku butegetsi. Igihugu ca Kenya nico Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera. Muri urwo rugendo kabaye akajya ko kuganira na mugenzi we Uhuru Kenyatta ku migambi uranguriye hamwe ijanye n'iterambere n'umutekano mu karere. Utwo twigoro twa leta Evariste Ndayishimiye nitwo twatumye amakungu cane cane ibihugu vya Buraya bikura Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyigwa buri gihe n'inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu. Iryo shirahamwe ryamenyesheje ko umutekano watewe wiyongera mu Burundi ko n'amatora yo mu 2020 yabaye mwituze ngo ivyerekana ko habaye hakarusha. Iryo shirahamwe ryaboneyeho gusaba leta y'u Burundi gutunganya ibikorwa vyo kunywanisha abarundi, gutunganya neza ibijanye na demokrasi n'intwari ibereye. Umuryango w'ibihugu vya Afrika Union Africaine waboneyeho nawo nyene gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu navyo nyene vyigwa buri gihe n'inama y'umutekano y'uwo muryango, aho wagiriye ko mbere uhagarika igikorwa c'abarorezi bawo mu Burundi mu bijanye n'agateka ka zina muntu n'ivya gisirikare. Kuwa 31 rusaba mwaka wa 2021 n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga wa ONU mu Burundi yakura akarenge nkuko byari byasabwe na leta y'u Burundi kuwa 31 Kigarama umwaka wa 2020 k'ivyo biro vyo kugagwa. Bikaba byari byashinzwe mu mwaka wa 2016 igihe ikibazo c'umutekano cari kigoye cane mu gihugu. Naho biruko amashirahamwe mpuzamakungu hamwe agateka ka zina muntu avuga ko icuka ca politike n'ubu atari ciza mu gihugu cane cane mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Onezime dushimagize urakenuye no kuri iyo nkuru ivuga ibijanye n'imigenderanire muri uyu mwaka uheze Evariste Ndayishimiye yashikiye ubutegetsi twateguriwe na Onezime dushimagize duce